Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu nongera ndabaha n'ikaze mu makuru twabateguriye kuri wa mbere genekerezo rya gatandatu gitugutu umwaka wa 2025 amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ishyirahamwe ryitaho agateka kazina muntu n'akabapfunzwe APRODH bimenyesha ko amagara y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ari mu yabira ahafungiwe mu kazu ka wenyine aho atanuwemerewe kumuraba kiretse abo muryango wiwe gusa. Abanyagihugu muri komine Ntega intara ya Butanyerera barahagaritswe umutima n'amanama y'urutavanako agize iminsi akogwa mw'ijoro n'umugambwe CNDD-FDD. Muri ayo manama indongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ziyamagarira imbonerakure gufata no gufunga ahanini abaza mu Burundi bavuye mu bihugu bibanyi. Muri ano makuru turanababwira ibijanye n'amakuru y'inkino aho turabira hamwe ingene umugwi wa Aigle Noir warayutahukanye intsinzi imbere ya Flambeau du Centre n'ibivugwa mu nkino za basketball. Iyi ari incamake mu kanya ni inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhera no makuru mu gisata c'umutekano nkuko narimbereje kubibabwira mu ngingo nkuru hari amanama aba mw'ijoro amaze iminsi akogwa n'abarongoye mugambwe CNDD-FDD mu yahoze ari komine Ntega mu ntara ya Butanyerera. Imbonerakure n'abari muri uwo mugambwe bahamagarirwa kugira amarondo no gufata abo bose batahutse bavuye mu bihugu bibanyi ivyatumye haba ubwoba mu banyagihugu. Hervé Niyuhire aratubwira ku bijanye n'ayo manama. Izo nama zitunganywa n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zatangiye gukorwa ku munsi wa kane w'indwi iheze mu mitwe mitandukanye igize yahoze yitwa komine Ntega mu ntara ya Butanyerera. Nk'uko isoko ryacu ribitumenyesha, izo nama ziba mu masaha y'ijoro zirongowe n'uwitwa Tito asanzwe atwara uwo mugambwe muri komine Kirundo. Abazitabira akaba ari imbonerakure nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Aboba kenshi kuko kunama ziba mw'ijoro saa 3 saa 4 haba hatumiwemwo imbonerakure twenyene. Natubwira yuko abantu bose bagiye gupagasa uwuzodaraza kari impaka acaca mu gasho apfungwe kandi no gukubitwa birimo kata muntu umwe afise uburenganzira bwo kuva mu gihugu ciwe agenda gupagasa mu kindi gihugu. Inama ziriko zikoreshwa n'umukuru w'umugambwe mu komine yagutse ya Kirundo. Nuko isoko ryacu ribandanya ribivuga muri izo nama nyene abo bategetsi mu mugambwe CNDD-FDD bahamagarira imbonerakure kugira amarondo, ivyo bamwe muri bo babona ko harimwo n'iterabwoba. Atuzi ko turi mu gihugu cy'umutekano ariko bamaze kumva ko tugiye gusubira ku marondo kumva ko mu gihugu atari heza, tukumva ko harimo ibintu by'iterabwoba, murumva ko biteye amakenga. Ntituzi ko zateguwe ku rwego rw'igihugu kumva izo nama tworohereza. Muri kino gihe rero abanyagihugu baho ku Ntega bafite ubwoba ko abasanzwe bafite icyo badahurizako mu bya politike n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashobora guca bagwa mu mporero hitwaje amategeko izo mbonerakure zahawe. Bagasaba ko ivyo bintu vyokurikiranirwa hafi. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Atito asanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Kirundo kugira agire icyo bivuzeko. Twamenyeshe ko aho mu Kirundo hageze iminsi hafatwa abantu baba mu duce twegereye urubibe ruhana n'igihugu cy'u Rwanda bagirizwa kuba bavugana n'abari mu gihugu bakoresheje carte SIM za MTN mu ntumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Hervé Niyuhire arakenuye. Tubandaniriza n'amakuru kuri inkuru iciye ku masonga mu vy'umutekano nyene. Uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu babiri bishwe mu ntara ya Bujumbura, imwe mu zigize intara z'igihugu muri indwi twaraye dusozereye.
uwa mbere yitwa Nimbona Christophe yishwe arashwe ku rugo rw'intwazangabo mu gipolisi ifise ipete rya colonel yitwa Nizo Nkiza Stani ruri muri quartier Gisyo mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura kwa gatanu heze. Nyene urugo yasiguye ko yumvise umuntu yaraje kwiba inkoko acaramurasa munarijya umuyaga nkuba wari wacitse. Uwa kabiri yishwe ni ikiziga c'umuntu w'umugabo catowe muri quartier Gikungu Rural zone Gihosha commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura kuwa kabiri uheze. Umuhisi ntigeze amenyekana. Amakuru ava mu Gikungu avuga ko abamwishe babanje kumuboha imbere yo kumukubita ikintu mu mutwe kuko yari afise ibikomere. Mukanya turatandukira yavugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. Muko nayibabwiye mu ntango zano makuru amagara ya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi arageramiwe ahafungiwe mu ibohero rya Gitega kubwishiramwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabanyorora PRODH. Bunyoni kuva yinjira ibohero afungiwe mu kazu ka wenyene aho atanu umuntu numwe bashobora kubonana canke ngo bavugane kiretse umuryango wiwe. Kurikira Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishiramwe PRODH. Twebwe Bunyoni yagomba pfungwe twari dufise inkuru abantu batubwira bati mbere biriko biraba mw'ibohero rya Gitega nibiki ko tubona umengo y'ahantu bariko barubaka ibintu bikomeye cyane. Mu nyuma rero niho twaza tumva yuko Bunyoni ariwe ajanye hahandi bariko barubaka. Aho rero hantu bubaka hubatse iki n'ahantu bateguye ubona yuko biteguye cyane baca bubaka akanovuga ko ari akasho icumba k'imetero 4x4 mugabo kubatse mu mategeko harimo toilette aho banyobogera hari amazi hariyo umucanwa aharabona. Ariko rero Bunyoni gushika uno munsi yahabaye ariko igenda merewe rero birateye agahinda kuko napfunzwe nk'abandi banyororo. Novuga yuko n'ukuri ageze hari Bunyoni n'umunyororo nk'abandi kuko abanyororo bose bategerezwa gufatwa kimwe kiretse iyo umuntu agize amakosa ari mu gasho hamwe. Novuga nti hamwe hawe nyene mu gifaransa bakita isolema. Ugize ikosa mu munyororo bakujana ahantu bita muri isolema bakaguha imisi izomarayo. Ariko rero abo bantu apfungiwe harugaye ku buryo we wadashobora no kugura n'amadirisha ariko amagufure. Ubu abaje kumuraba naho nyene ntawuza kumuraba, nta muntu w'umuryango n'umwe aza kumuraba atari umugore wiwe n'umwana wiwe gusa nabo bariri. Nayo ubundi umuyobozi w'ibohero canke itegera kiwe naho nyene babo bagiri iyo umwe agiyeyo agenda aherekejwe n'abapolisi batatu kugira barabe ico bavugana nacyo bavugana kuko umva nabo nyene baracunganwa. Pierre Claver Mbonimpa arongoye iryo shiramwe avuga ko mbere Alain Guillaume Bunyoni atanguye kugaragaza ibimenyetso vy'ihungabana. Asaba umukuru w'igihugu kugira ico akoze mu maguru masha kugira ntahasiga ubuzima. Bunyoni afise n'akantu bamwubakiye kandi abandi banyororo bafise uburenganzira bwo kuja kuzubarirwa baratembera hanze ntibirwa bugaranywe. Ariko we yirwa yugaranywe akagira iminota 30 gusa y'ukuja gatanu bita ngo n'ahantu yotera akazuba. Aho naho si hahandi yitwa ngo hameze ngo agiye hanze hajya habona baciye bahubaka n'ubuyungiro kuja bubakira inkoko. Hama wewe ava muri ako gasho kiwe yinjira aho hari ubuyungiro hanyuma izuba ryatarika akajota aryotera muri ubwo buyungiro. Hanyuma rero n'abaja kumuraba umukenyezi wiwe n'umwana wiwe bagenda kabiri mu ndwi, ariko ubu ntibakigenda kabiri mu ndwi, bagenda kabiri mu kwezi kubera ukubura ingene baje kubera gukubura ibitoro. Rero aho Bunyoni ageze ubu ameze nk'umuntu yasaze gushika hamwe mbere atakiyemera no kwitaba. Iyo bagiye kumuraba bamuhamagara ntiyitabe, mbere bakagira urwatire n'ibiki bakajya bari muri dushe bakazorindira nk'iminota 10-20 bakabura bagahita rero bakinjira bakaraba. Bagiye kuraba muri dushe bagasanga siyari baca basanga yinyegeje munsi y'igitanda
iyo yijyamiye munsi y'igitanda umuntu wundi hageze ubu avuga ibintu ubona yuko ngo adivinganya umengo zihari gushika hamwe hagiye abaganga bamwe twokwita abapsikologe no kubanga bajya bo kwa rujanye hanyuma baratanga raporo bagize bati uwo muntu mutamuhinze ingene apfunzwe azoparangana. Iyo raporo yatanze rero niyo kintu twebwe tugira tuti ntiyategerezwa gufatwa gutyo. Nico gituma rero twebwe dutabaze Bunyoni n'ukuri ntapfire umunyororo kubera gufatwa gutyo yahafunzwe bamufate nk'abandi banyororo, nayo ubundi ari ukwiba ku bintu bya politike ntibokwiyorora munyororo kuko umunyororo si umwe nicyo twanura abategetsi b'Uburundi cyane cyane ndayishimiye bene ukuri Bunyoni ntabwe mu munyororo kubera gufungwa nabi. uwo yari Petero Karaveri Mbonimpa aramutswa ishiramwe APRODH. Tukivuga ivy'agateka kazina muntu kandi abantu barenga 200 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi harimo no kugandagurwa mu kwezi kwa Nyakanga uno mwaka turimwo. Ivyo tubisanga mu cegeranyo c'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano gishira habona amabi akorerwa abakenyezi abigeme hamwe n'abana. Eloge Divan Remesha aratubwira byinshi kuri iyi nkuru. Icegeranyo c'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano citwa Femme Abusée Nation Déchirée gisohoka buri kwezi cerekana ko mu kwezi kw'icenda guheze abakenyezi 5 bitavye Imana. Abo bakenyezi bakaba bari basanzwe baba mu ntara za Bujumbura, Gitega, Buhumuza hamwe na Butanyerera. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano uravuga kandi mu cegeranyo c'ukwezi kwa Nyakanga abana 2 bagandaguwe mu ntara za Gitega na Burunga. Abo bana umwe yari afise imyaka 2 uyundi imyaka 15 bose batowe ari biziga. Ayandi mabi yakorewe kiremwa muntu avugwa n'umuhari MFFPS no gushurashuzwa ku nguvu vyakorewe abana n'abigeme batarakwiza imyaka 18 bagera kuri 8. Ayo mabi akaba yakorewe ku bw'icegeranyo c'ukwezi kw'icenda c'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu ntara za Bujumbura, Burunga, Gitega na Butanyerera. Icegeranyo Femme Abusée Nation Déchirée kikaba kandi kigaruka ku bakenyezi n'abana bahohotewe barakubagurwa mu bice bitandukanye vy'igihugu. Havugwa abakenyezi 5 bo mu ntara za Burunga, Gitega, Bujumbura hamwe n'umwana w'imyaka 17 wo mu ntara ya Burunga. Mu bakoze ayo mabi yose duhejeje kudondagura akaba harimwo abatamenyekanye n'abamenyekanye bakaba bagizwe n'ababanyi babahohotewe, abubakanye n'abahohotewe hamwe na bamwe mu mbonerakure be n'abasirikare. Umuhari MFFPS ukaba uheraje icegeranyo cawo uvuga ko ayo mabi yakorewe mu kwezi kw'icenda abakenyezi abigeme n'abana yerekana ko kubana ashingiwe ku buntu bikiri kure mu Burundi, ari nako marusaba bijejwe gushiraho ubutungane bwohana abagirijwe mwene ayo mabi hamwe n'amasekeza yo kwigisha kurinda ayo mabi. Eloge Divan Remesha. Komine Rumonge isigaye yarabaye ikirimbiro ry'abacuruza abana babajana mu gihugu ca Tanzania. Vyashikirijwe n'urongoye imbere y'amategeko ishiramwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi. Prime Mbarubukeye amenyesha ko habuze ubufatanye bukomeye hagati ya leta y'u Burundi na Tanzania kuvyerekeye kugwanya urwo rudandazwa rw'abana. Kurikira Prime Mbarubukeye aserukira ishiramwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu. Biribonekeza yuko vy'ukuri urudandazwa rw'abana rubandanya mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico gituma dusanga yuko ngiye vyashika bagateshwa inzira mu burengero baca bahindura umukenyuro bagaca baza barabacisha mu buseruko bw'igihugu cacu kandi aho hose bakaba babajana kubadandaza kubashora mu gihugu ca Tanzania. Komine Rumonge mu Kigwena usanga n'uno munsi ariho vy'ukuri urudandazwa rw'abantu rukaze cane niho bacishwa bagiye kunareza mu gihugu ca Tanzania. Abo bana Rumonge rero abadandaza abantu bakaba bayifashe nk'uko umengo ni ikirimbiro ryabo hanini. Abana babigeme bitaza enfant mineur bafite imyaka iri hagati y'imyaka 9 na 16 kandi ugasanga kenshi bace bajanwa mu kigo nyine ca Tanzania cyane cyane mu ntara ya Kigoma. Hariho n'abandi bana benshi imyaka iri hagati ya 11 na 16 bashijwe muri iyo komine ya Rumonge kandi abo bana benshi bakaba bakugwa mu miryango ikenye. Hanyuma rero ugasanga rero kubera imiryango ibe yemerewe udufaranga duke twinshi nikize mugabo batari bamenyereye kuronka bagaca abo bavyeyi b'abana bemera yuko abana babatanga kuri abo badandaza kandi batazi ko bajanye ahantu batameze neza. Abana benshi baraheba amashuri muri iki gihe kandi si vyiza. Hanyuma tukavuga ivyerekeye abavyeyi bamwe usanga bategishiwe kuronka uburyo bukwiye kugira bashobore gufata neza abana babo kandi ugasanga rero muri ico gihe
abo badandaza baca baza kubatora vyoroshe bitwaje ubwo bukene. Ikindi naco kiko kirabituma nuko vy'ukuri atabufatane bukomakomeye buhari hagati y'Uburundi na Tanzania kuvyerekeye kurwanya ivyo by'urudandazo rw'abana, cyangwa ugasanga mu Burundi nta kigo vy'ukuri kihari kijejwe kwakira bene abo bana baba bagarutse bavuye mu gihugu ca Tanzania baje kugira ngo vy'ukuri bafashwe, kandi ikigo nyene cabinonosoye kandi kibishoboye kifite n'uburyo bwo kubikora kugira ngo abo bana bashobore gufatwa neza bashitse bagarutse mu Burundi. Prime Barubukeye asaba leta y'u Burundi ko hoshigwaho amategeko akomakomeye kugira urudandazwa rw'abana ruhanwe gongere ruhashwe mu gihugu. Dusubire dukurikire Prime Barubukeye. Kugira ngo kuri bikunde kurandazwa rw'abana ruranduranwa n'imizi mu Burundi, dusaba yuko hobaho kuri amategeko akomakomeye asumbaye hari no munsi canke naye hari agakomezwa ekambere agashirwa mu ngiro cane kugira ngo vy'ukuri abijejwe bashobore guhana no guhasha bivuye inyuma urudandazo rw'abana mu Burundi. Ivyo tukaba dusaba ko vyocishwa cane cane mu gutanga inyigisho ku bajejwe nyene ubutungane guhera kuri ba OPG gushika kuduga gushika ku mucamanza kugira ngo vy'ukuri abo bantu bose inzego zose zigishwe ibintu by'urudandazo rw'abantu ivyo ari byo cyangwa abana ingene rukurikiranwa, ingene amadosiye yabo atohozwa, ko usanga kenshi bene ibyaha ndengambibe bigengwa n'amategeko akomakomeye benshi usanga kandi bataramenya kubera n'amatohoza y'ibi byaha ndengambibe z'ibihugu bivanye nuko ari ibyaha bikorerwa mu kinyegero, amatohoza yavyo ntiyoroshe. Ubwa kabiri bisaba leta y'u Burundi yuko yogerageza ku buryo bukwiye inzego zisanzwe zihari cyangwa ibisata bisanzwe bihari bijeje kurwanya urudandazo rw'abana, cyane cyane inzego ziri nko mu gipolisi zitekeneye guhabwa uburyo bukwiye kugira ngo zishobore kurwanya zibufise, yuko hobaho sentare idasanzwe ije kurwanya urudandazo rw'abantu mu Burundi. Iruhande yayo hakabaho mbere na sentare y'ingururizo bita cour spécialisée kugira ngo sentare isubiramwo imanza idasanzwe yebejeje kurwanya urudandazo rw'abantu, ivyo vyahandengambibe tutibagiye n'urudandazo rw'abana mu Burundi, gutyo izo nzego z'ubutungane zidasanzwe zishobore guhana no guhasha urudandazo rw'abana. Iyi muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu kanya turatandukira yavugwa mu mibano. RPA Ibiyayuramutwe ni kimwe mu biriko bihitana ubuzima bw'abarundi na cane cane ugwaruka. Uruganda rwa RPA rukaba rugiye kubashikiriza urukurikirane rw'inkuru zivugwa ku nzoga zigisibije muri kino gihe, harimwo n'iyitwa Kik. Ni inkuru dushikirizwa na Nderagakura Remy. Mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe arekuriye kwinjiza canke gutungira ku butaka bw'u Burundi ibiyayuramutwe. Muri ivyo biyayuramutwe harimo cannabis, cocaine, booster hamwe n'inzoga. Ivyo nivyo bikunzwe cane mu Burundi na cane cane mu gwaruka no mu bakiri bato. Muri uru rukurikirane tugiye kubashikiriza tuzokwibanda ku kiyayuramutwe citwa inzoga. Ukwihereza inzoga zikaze cyane zatanguye kwibonekeza cyane kuva aho hatanguye kwibonekeza ikena ry'ibinyobwa vya Brarudi. Muri izo nzoga zigisibije mu gwaruka harimo Kike, Savana hamwe n'iyitwa Bangara. Nk'uko amasoko ya RPA abimenyesha, zimwe muri izo nzoga zahinduye amazina inyuma yaho zifatiwe ibihano kubera ko basanze zibangamiye amagara y'abantu. Aha twovuga ikinyobwa ca Sapporo mu ntara zimwe zimwe cyahindura icupa bakidandazamwo kiraheza citwa Savana, ahandi bacita Bangara. Nk'uko bakunze kwivuga mu gutebura ngo yagumye ari iyo nzoga nyene muri indi cupa. Igitangaje nuko urwego BBN rujejwe kugenzura ubuziranenge bw'ivyo biyayuramutwe bwibereye mu gacerere nk'aho womenga ayo makuru ntiyazi, kandi ivyari bigize Sapporo arivyo biri muri Bangara na Savana. Hagati aho ivyo binyobwa bibandanya vyiha inkumbi. Imiryango imwe ikaba imaze guhekurwa, iyitari mike nayo ikaba isigaye mu kangaratete kubera bazihereza abo z'imiryango yabo, kuko ivyotunze imiryango yabo biherera mu kubavuza. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobayagira ku ngaruka ivyo binyobwa bimaze kugira ku magara y'abavyihereza. Arakoze Remy Nderagakura. Muyavuga mu gisata c'uburimyi naho haribonekeza igifungo mwigurishwa ry'imbuto z'ibigori zirobanuye zo mu bwoko bwa pane 53 muri komine Makamba y'intara ya Burunga. Abajejwe intwaro muri iyo komine bategetse ko imbuto z'ibigori zizohabwa abarimyi bitabiriye ibikorwa rusangi ivyo mu ndwi iheze. Abatavyitabiriye nabo bakabona ko ari inzira yo gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Innocent Valentin Singirankabo aratubwira ibijanye n'amanyanga ariko aribonekeza muri iryo gurishwa ry'imbuto z'ibigori muri komine Makamba.
vyose vyatanguye ku munsi wa gatatu w'igerekerezo rya mbere gitugutu, aho abanyagihugu bose bo muri zone na komine Makamba bararikwa kwiyandikisha kugira baronswe imbuto z'ibigori zirobanuye zo mu bwoko bwa pan 53 ku giciro kitavuna c'amafaranga 2,500, mu gihe umurimyi wese yaragenewe ibiro 2 vyonyene vy'imbuto z'ibigori. Abarimyi bo ku mutumba wa Rugarama batangajwe nuko harobanuwe abantu 85 muri 400 bari biyandikishije. Muri abo 85 haciye harobanurwa kandi imbonerakure zakoze ibikorwa rusangi nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Twasanze muri Rugarama twandikishije abantu 400. 400 bacavuga ati abantu babiri tubakuyeho n'abantu 85. Tukikwirikiye abantu 85 batora mukurikije iki ubundi banga bujajejwe intwaro. Mu rutonde rwasohotse rw'abantu 85 abantu bari ku maliste ya mbere nta n'umwe ariko bati utakoze kuba sangi so samedi dushobora kuroba sitade yuko bazamanira kuri iwabo kugira ngo iyo byahera bazoca baja kubidandaza kuri twebwe tutari muri bo. Abadandaza b'Imakamba basidukanye n'iyonka baja ku bibanza bitandukanye vyateguriwe igura n'igurishwa ry'imbuto z'ibigori muri komine Makamba. Igikorwa naco cyo kugurisha izo mbuto, isoko rya Radio RPA rimenyesha ko kizobera umunsi umwe, ariko kandi kabatavuga rumwe n'ubutegetsi bahishwa amakuru ajanye n'isango ry'umunsi kizoberako. Bavuze yuko baje kuri hado itangira umunsi umwe gusa. Hariho nk'abadandaza bakorerwa Gisenyi, abirukanga baja Nyahara, abirukanga baja muri Kigarama, abo bose kugira ngo uwo munsi bazobe batonze n'amanama y'ivyo bigori babibwira uwo bazi ko ari kumwe mu mugambi. Twebwe rero tukaza kubibwira tuba nta kintu na kimwe tuzi. Abarimyi bo muri komine ya Makamba mu ntara ya Burunga basaba abajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi mu ntara guhagurukira amanyanga abera muri komine yabo, hama abayakora bagahanwa hakurikijwe amategeko. Innocent Valentin Singirankabo. Tubandanirize ano makuru muyavugwa mu mpunzi kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Amazu atari make yarasambutse, abantu baba 10 barakomereka bitewe n'imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yaguye mu ikambi y'impunzi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania hari mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye. Amakuru ava muri iyo kambi ashikiriza ikwigice cakozwe ko n'ico kiza kigizwe n'amazone ya 12 na 13. Bimwe mu birasi vy'amashure navyo nyene vyoba vyarononekaye uko bibandanya bivugwa n'amasoko yacu. Ayo makuru akanavuga ko abakomeretse baciye bajanwa ku bitaro vy'abaganga batagira imbibe MSF kugira ngo bashobore kuvugwa. Ano makuru tuyarangirize mu bijanye n'inkino nk'uko nari nababwiye mu ngingo nkuru. Umugwi wa Aigle Noir waraye wirahiye Flambeau du Centre mwihiganwa ry'u Burundi ku ndwi y'indwi mu rukino rwari rwitezwe kuruta izindi. Muri basketball naho umugwi wa Flambeau du Centre niwo waserukiye Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Inkino z'akarere ka gatanu muri basketball ziriko zirabera i Nairobi muri Kenya. Uburundi bwaserukiye n'umugwi wa Rezipo. Mu rukino rwa mbere rwo kugurura iryo higanwa, uwo mugwi wo mu Burundi watsinzwe na Umoja yo muri Kenya ku manota 89 kuri 79. Muri volleyball naho mu gikombe c'isi c'abadashikana imyaka 18 bakinira ku musenyi beach volleyball kizobera muri Qatar kuva itariki 8 gushika itariki 12 za kuno kwezi, Uburundi bwaserukiwe n'imigwi itatu. Uwa mbere ugizwe na Karen Mutamuriza ari kumwe na Ornella Ndayishimiye, uwa kabiri urimwo Nazareth Nshimirimana na Penepol Nihori imbere, na uwa gatatu ugizwe n'abahungu Akbar Ndayisaba na Ardo Haragakiza. Ihiganwa naryo ryo gusiganwa n'amagare mpuzamakungu mu gisata c'abagore ryaratanguye kuri uno w'Imana mu Burundi. Iryo siganwa gitabiriwe n'ibihugu 7 ari vyo Burundi, Kenya, Uganda, Senegal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso na Benin, rigizwe n'ibice 6. Abasiganwa bazoca mu ntara zine arizo Bujumbura, Gitega, Buhumuza na Butanyerera. Kuri uno w'Imana bugurura iryo higanwa birutse ibirometero 45 n'imetero 800. Uwa mbere yabaye umunyabene Meteovi Sedo Charlotte aho yakoresheje isaha imwe iminota 28 n'amasegonda 38.
mu mupira w'amaguru naho mu higanwa ry'u Burundi ku munsi ugira indwi mu rukino rwari rwitezwe kurusha izindi hagati y'imigwi iri kwiserukira Burundi mu nkino za Afrika, Aigle Noir yatsinze Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku busa, ni nako kandi vyagenze hagati ya Rukinzo itsinda Message Ngozi. Vision nayo yigishije umupira BG Green mu kwitsinda vyoroshe cyane ibitsindo 5 ku busa. Interstar yatsinze Garage Express ibitsindo 4-1. Ngozi City yatsinze Burundi Sport Dynamique ku bitsindo 4 ku busa. Vitaro itsinda Kayanza United 2-1. Umamuru yatsinze Muzinga 2 ku busa, nayo Olympic Star itsinda Musongati ibitsindo 2-1. Kuri iyo ndwi hinjiye ibitsindo 24 mu nkino 8. Kugeza ubu Umamuru ni iri mu kibanza ca mbere n'amanota 19 kuri 21. Mu kibanza ca nyuma naho hari Burundi Sport Dynamique ifise ubusa kuri 18. Inano duciye dusozera amakuru yo kuri uno wa gatandatu gitugutu mwaka wa 2025. Ngireko shimira mwe mwese mwari muduteze yompi, bagenzanje bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze uko bashoboye kugira no majwi abashikira tankomanzi. David Claude Mbana nayo nari kuri micro, abandi abasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyi no mu vyanyu naho ubutaha.